Roriro yarihiriye inzu kuva kera yakoze mu bintu byinshi cyane ariko uno munsi ndashimye kubona natowe na lebo nabwo mu myaka yanje ishika 200 nakoze mu muziki sinaronse amahirwe yo gutogwa muri lebo ariko no munsi naronse lebo par exemple ndarandarira yampaye muduga nko biriko rabivuga peut-être indirimbo nzokorera muri JC zizongurira amazu canke zizoheza kukubaka parcelle yanje ndiko ndubaka. Murakoze cyane kumijana novuga ko management yanje nkuko nabivuze Simba Gang izobandanya gutwagwa na Ruriro azobandanya atwara Aslayan hamwe na Too Fast wo muri Etazini izobandanya ndabafasha jewe management yanje yantwaye ndumwe gusa ndi jewe Ruriro gusa kandi igiye kumfasha mu bintu bitari bike cyane parce que amasezerano twavuganye ni menshi cyane ibintu byinshi cyane bagiye kumfasha kandi naryohewe cyane kubona batoye Ruriro mu bacuranzi bashika nk'ijana nkinjira muri JC Production. Urakoze cyane Amiri Pro ndamushimiye cyane ari ibintu byinshi twakoranye bere si wenyene hamwe na Brand Smith twakoranye kontra Brand Smith rahera hanyuma Amiri Pro ariyo umumvikano wa JC na Amiri Pro ukuntu bumvikanye barazi bonyene ukuntu bavuganye tuzobandanya dukorana nkuko bisanzwe. Uzobandanya mukorana na MA Production yavuganye na JC ariho ukuntu bavuganye barabihejeje ivyo ni bintu byabo na masekre yabo ukuntu bavuganye parce que je ndi muri JC ibintu vyose ntwagwa na JC Production ikintu kibaye cyose audio video vyose nibindi byinshi nashobora kudondagura nga ni JC izo biserukira. Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi zakanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. It is food mawe iteka imfungurwa nziza zakanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. It is food ihari ku bwanyu duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. It is food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. It is food ihari ku bwanyu duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na It is food bivanye n'ifungurwa mfungura muri It is food bituma ngira amagara meza. It is food mama we waje hageze uri baba lao. Kibazo ngarutse ko kandi eske nta kuntu mo tubwira les conditions zihari parce que yebo nbata conditions zihari nejo twe ni Ruriro ndaza kutubwira ngo byapfuye ngo byanse kandi tuzomye cyane musangiye mugabo yo mutubwiye cyo musangiye ejo turabaza tuti byapfuye je no ndagaruze kubaza ni mo tubwira base muri make y'ibyo mushobora kuvuga donc ama engagement ari hagati ya JC management na Simba Gang canke Ruriro. Donc ama engagement hari donc mutabitubwiye bisigura yuko twebwe ejo nitwagaruka kandi tukavuga ati Ruriro yavuye muri JC azotwaza ati ya video kubera iki ni hamwe bice byitwusa kuka kubera Ruriro niyaza kutubwira ati twavuye ibi canke JC akavuga ati Ruriro twanananye byadoze bazotwaza ati none bari mwasezeranye iki. Donc umunsi nitwabwira ico mwasezeranye tubabwira ico mwasezeranye then ejo mugozo zakwabwira yuko mwavanye then jengarutse kuri iki kibazo kandi mushobora kutubwira n'imiburi bike mushobora kuvuga les engagements ziri hagati yanyu babiri oya navuga les conditions reka manzi meze engagement mbere nuko tugiye gukorana gukorana gihe
engagement ya kabiri nuko tugiye gushira ibikorwa ku murongo negera kubikora ku gihe yaba audio video byaba ibiteramo n'ibindi byinshi tugurwa turadonda. Ikindi kigira gatatu nuko tuberetse ku mugaragaro ko yinjiye muri Levages production Lolilo Mr. Lee na Arisani. Aba baririmbyi batatu nabivuze kare ntibatowe kubera ko aribo bariko barakora igikorwa cy'ubucuraranzi bwa mu gihugu, ariko staff maze gukorana ya JC production yarabonye neza ko abo bantu babimerita, baragirirwa ayo mahirwe yo kubamo. Nta muto nta mukuru, ariko umwe wese aguma yitetse canke yifuza ko ibikorwa byiwe bigera kure. Komanda guhumuriza n'ikinyamakuru cyawe yavuze ati aho nahora hari aho amasezerano yaheze, hari n'ibyo twe tuba twarumvikanye n'abari basanzwe. Ibyo nabyo n'amabanga y'akazi siko nibivugirwa ngaha. Ikindi gikurikira nuko Lolilo ubwiwe Mwadirti Alice ni Mwadirti nabisubiyemo kare Mr. Lee Mwadirti. Aba bantu aya makontra tugiraniye kuvuga ko twayaciye hirya no hino, si ibintu twiyumviriye uno munsi ngo reka tubahamagara, ni ibintu twateguye turafata umwanya wo kubiharira, turabyicarira, turabivugana, turabiheza. Ubwo rero ubu aba baririmbyi batatu babazwa JC production mu minwe yayo no mu bikorwa byabo ni JC production bazwa konyene no munsi ukoreye concert muri meri ya Bujumbura muri waco kimwe no kuyikorera mu ntara ya Buki negera neza. Iryo ni banga ry'akazi ariko gato mukiri ngaho nyene nikoreye mu nagoma ndabishure urumva ko deja bamaze kubifike gushika ngo yiki. Rero ngaho utaririgura ja kure, iryo ni banga ry'akazi. Baza ko umutima mwagize wo kuhamagara mu kazi n'ejo tuzobikora kugira ngo umuririmbyi ashike kure, umucuraranzi ashike kure. Ibikorwa byacu bya misi yose, ibikorwa byanyuma bw'abanyesha makuru bya misi yose tugezo gukora kugira ngo duteze umuziki w'Uburundi imbere. Hama bijanye n'amasezerano twagiraniye nagenda kivuga guhera kare naho mwamwe mu system ujya amasezerano twagiraniye nadondaguye ibintu. Akazi ka bano bantu batatu Mr. Lee, Lolilo, Alice Niyo kari mu minwe ya JC production wera. Ikiringo kingana gute? Nibaza kubijanye n'ikiringo sinokwirirwa ndavuga ngo ndiko ndagidinga yashaka ngo tuje hirya no hino. Abaririmbyi dushobora gukorana imyaka 3 ariko ni contrat renouvelable. Ni contrat renouvelable munegere iyo contrat ibandanya bivanye n'ingene ibikorwa tubona natwe by'ukuri. Mu myaka 3 Lolilo muzomurira inzu, mu myaka 3 Lolilo muzomunuka ku kwezi, mu myaka 3 Lolilo muzoka aho ugiye kwinjira kuri sinose. Ami Pro ndamwishure boss. turaza kubazwa Ami Pro Lolilo yarihiriye inzu kuva kera, yakoze mu bintu byinshi cyane, ariko uno munsi ndashimye kubona natowe na label. Nabwo mu myaka yanje ishika 200 nakoze mu muziki, sinaronse amahirwe yo gutogwa muri label, ariko no munsi naronse label JC production yatoye Lolilo mu bacuranzi benshi kugira mu bikorwa nakora ntera imbere nongerezeko abo ya voila. Rero nukuvuga ko nugira ikibazo Lolilo agiye kubaho neza usumbuko yaba je kurindira kwanza corona igende parce que ya corona virus irahari, na leta yacu yahagarise ibintu by'amakoncert. Nibaze ko umunsi bazokugurura amakoncert muzoronga amakoncert adasanzwe menshi cyane adafise ibitigiri. Indirimbo zozo naho batarugurura bya corona virus mugiye kuronga indirimbo nyinshi gusumba izo mwaro.
muco wasabye JC production harimo aya makolabo mpuzamakungu kuko nico ubuze cyane gusumba ibikorwa byo byo warabikoze ngaho ivyo vyose birahari amipro ninjiye muri JC kubera iki kubera ntera imbere apana ngo nsubira inyuma oya rero ndi muri JC production ndafise confiance na JC ndafise confiance na manager wanje tu vois hanyuma vyose bigiye kuba azobitegura kandi niwe abitwara niwe afise uburenganzira bwo kuvuga uno munsi sishaka kusohoka uno munsi sishaka gukora indirimbo uno munsi afise ubwo burenganzira nico gituma ndamufitiye confiance namuhaye kariyeri yanje mu maboko yiwe kugira ntera imbere iyo tuvuze iyo turiko turasabira Loriro kuja inyuma y'igihugu mwifuza kwaja nibaza ko aho twifuza kwaja igihugu twifuza kwajamo ni igihugu cyangwa aho tugomba kwashikana akazi n'ahantu management yo nyene ubwayo itegura hambika bashikiriza ikabereka programme yayo ingene imeze muri ico gihe kandi naho mumenya ku mwanya mugasubira mukitaba nkuko mwagerageje mukitaba usigaye baza ko Loriro iwo yo kwivukira Landry kana niko Loriro nivyo ndasubiye kubivuga kandi nivyo ndafise rebo yanje yitwa Simba Gang harimo abacuraranzi ndiko ndafasha ngo batere imbere kandi ambition yanje nuko batera imbere bagashika kure singiye kubarekura ngo kubera ninje muri JC ngo ndabaretse rero sindabafashije oya zobandanya ndabafasha kugira batere imbere ni Aslan na Too Fast ari muri Etazi bari muri Simba Gang iyo ni question ya mbere question ya kabiri nivyo Loriro yarifashije ibintu byinshi yarihira inzu yakoze amaklipe yagiye hanze gukora ama concert rero kugira yinjire muri JC akemera amasezerano ya JC ni kubera yabonyemwo akarusho ni kubera yabonyemwo iyindi couleur gute ijya couleur nabonye ko une fois ninjiye muri JC nshobora guteza igihugu canje imbere gusumba ukonye mu Kiswahili wanasemaga mkono mmoja hawezi kuvunja chawa kidole kimoja kiwezi kuvunja chawa nico gituma mbaye muri JC nkaba mfise abantu baserukira abantu bambwira Loriro tegezwa kuba gutya zoba international zomenyekana ahantu hose rero kuri jewe novuga ko ndashimiye cyane JC kubona yatoye Loriro kandi ndashimiye cyane parce que imyaka myinshi iheze nari muri management nafise abantu baserukira mugabo JC yashimye guhitamo jewe parce que irazi ivyo izomfasha hanyuma ivyerekeye ivyo tuzokora nkuko manager wanje yamaze kubabwira azokora ibintu byinshi vyiza nari parce que ivyo yamaze kunyereka je nyene ubunye ntaratangura no gutangura ni byinshi vyiza rero dans 3 ans wundi mucuraranze zoserukira igihugu canje hanze ivyo vyose biri muri programme kuko ababwiye ikintu akazi kose gafise programme yako hanyuma abacuraranzi bari muri label nabo ndazi ko mumaze kuba muri label imwe murafashanya parce que label ni biki ni gufashanya entre nous kugira dutere imbere twese azofasha ivyazi canke Alice amfashe nanje ndabafashe ivyo nzi tuzofashanya lebo yacu itera imbere akazi tuzokora nawe ibintu agiye kudukorera ni byinshi cyane par exemple ndarandarira yampaye muduga ngo kubirikora bivuga peut-être indirimbo nzokorera muri JC zizongurira amazu canke zizoheza kukubaka parcelle yanje ndiko ndubaka peut-être izomfasha izo ndirimbo zizokwinjiza amahera menshi ubye manager wenyene avuge Loriro ifoko uba mu nzu yawe ifoko wimukira mu nzu yawe ngiye kugufasha wimukire mu nzu yawe rero ikintu cyose gifise programme yacu nashobora kuvuga Loriro nzogira uko bishobose uririmbane na Chris Brown uririmbane na ivyo byose biza bukebuke n'umwana aravuka no munsi
nashobora gutambuka ngo atembere uyu munsi nyene ni ibintu bigenda buke buke rero kuri jewe vraiment ndashimye cyane ndasubiye kandi gushima JC production kuba yantoye igatora n'aba bagenzi banje turi kumwe ndazi ko akazi kagiye kuba neza kandi igihugu cyacu kigiye gutera imbere cyane urakoze mu kurangiza irize platform za Lolilo zikoresha Brand Smith bega platform za Lolilo zakoresha Brand Smith ubu zigiye kuja muri JC Brand Smith twarahejeje contrat yarahetse niko bien management artist Mr. Incuro yambere. Saini katamba.